uno munsi reka dufate izo narrative zo kuvuga ko u Rwanda rugenda muri Kongo rugakora izo nzahabu bavuga bagwagiriza tubyakira uko eske binjira muri Kongo parti ya Kongo yose kubera iki ahandi batagera nkuko babibagiriza ho badatera imbere ho naho nyine haguma hameze nk'ahandi. Icyo ni ikibazo nibaza. Ikibazo ca kabiri, mbega abanyafrika usibye ko iriya mipaka ari ibintu baje bakadukatira twebwe nyine bakadushiriraho, ubu igihugu kigiye kidevelopa kikaba model ibindi bihugu aho ko kigirira inzigo no kukigirira ishari, aho gufata ngo bakwirikire n'abavuge batoki bwabo nimba umuntu ashobora ubu nji wawe nkagenda nkafata ku bintu ufise nkaca ngenda je nkiteza imbere nkaca ntera imbere kugusumba, nta n'isoni ufise cyo kuja imbere y'abantu kavuga ngo yaranyivye ngo buri yatunze kubera ngo yanyivye ngo kandi ngo nubaguma agaruka kunyiba ngo ufise itunga gishi kumurusha ngo ariko ngo aguma agaruka kunyiba. It doesn't really make sense kuko iyo ugiye muri Europe ukaja mu Bubirigi ukaja mu Bufaransa biriya bihugu byubatswe n'inguvu z'abanyafrika, niyo mvuze inguvu byubatswe n'ubutunzi bwa Afrika, ariko twebwe nta muntu ndabona ariko ararabisha amaso muri mu Bubirigi ngo avuga ati iyo aeroport mwubatse, avuga ati iyo gare mwubatse, ibi byose n'amaraso, ibi byose n'inguvu za Kongo. Ariko umubanyi wawe uno munsi iyo bariko baravuga ngo u Rwanda rwateguye amahiganwa mpuzamahanga batangura kuvuga ati igihugu cyo muri Afrika, at least nibyo byo nakuryohera nk'umunyafrika kuko kuba tuzwi yuko ari umugabane wirabura, ari umugabane w'amarira n'agahinda, ari umugabane w'intambara, ari umugabane w'abantu baba primitive, ari umugabane w'abantu b'ibirofa, ari umugabane ivyo bintu byose akaba ari ibihugu no musi bishaka guhaguruka bikerekana yuko no izo mvugo sizo, izo mvugo ni imvugo mwagerageje kudusubiza hasi, ariko turi abantu bari resilient dushobora guhaguruka mu byo dufise tukubaka kandi bamwe tukanabarusha. Uno musi hariho ibihugu iterambere u Rwanda ruriko rurinjiramo, hari ubuhugu bwinshi bwo muri Europe budashobora no kugwegera. That's the reality. Abantu mutembera, abantu mwagiye mugatembera mu bihugu murazi no musi nimba hariho ibihugu ushobora kujamwo ukavuga ati le Rwanda iri modele gusoma kino gihugu. Mugabo abanyafrika ingene tumeze induru kuva kwa mbere gushika kwa none nta kintu kimbabaza nko kubona les ambassadeurs abakuru b'ibihugu baja kuririra muri Amerika, baja kuplanisha imbere ya Union Européenne, ibaze kuja kubwira umuntu yaje agaca amaboko abantu agakibikonje akatugabura agasiporta intambara zose twagiyemo, ugaca ugenda kumuririra ngo umubanyi wanje ngo mwene wacu ngo tuko turagwana ngo gwino munkizi. Hari ibintu mpora mbona abanyafrika bene wacu bariko baravuga hano canke bandika nkumva nkavuga nti hari jambo President Kagame yigeze kuvuga ariko arabwira abategetsi bamwe ati sometimes numva ndi ashamed kuba one of you. Hari ibintu ubona umunyafrika mugenzi wawe ariko arakora ariko aravuga, ntanga urugero nka ambassadeur w'u Burundi mu Bubirigi nimba ari mu Bufaransa uyu yitwa yarayavugiye muri Union Européenne yitwa gute, umuntu yoba amwibuke izina namumbwira Jean-Pierre Kimasi, yitwa Jean-Pierre Kimasi, umenga yitwa Maniratunga quelque chose. Ego ijambo yagiye gushikiriza muri Union Européenne, ijambo yagiye gushikiriza muri Union Européenne ibaze kuja gupleurnisha imbere y'abantu, urumva twebwe ngo u Rwanda ukiyumvira none abana bavukana bakubitanye baja guhamagara umunyama, mbega ntimuzi hari umugani bavuga ngo abavukanye babiri bagwanye umunyamahanga arindira ko bapfa kugira atora n'ivyabo, arabareka bakaziturana bakicana kuko nibapfa umunyamahanga arafite droit yo kuza gufata ibintu amatungo yabo canke ibisigi byabo akabitwara. Nivyo bariko barakora, uragenda ukaja kurega umubanyi wawe. Uburundi n'u Rwanda hajya kujya tubana nta na rimwe u Rwanda ruzokwigera ruva hajya ruri, hazokoma hariho abantu bitwa abanyarwanda, hazokoma hariho kiriya gihugu kuja kuririra muri Europe, kuja kuririra muri Amerika, urumva ngo tuko kandi ari ibintu abantu bashaka kugenda bakicara. Mbega kubera ko abo banyaburayi bicaye hamwe bakavuga bati okay turagabuye bino bihugu, mwebwe mugeza aha namwe mugeza aha, kubera iki twebwe tutokwicara tukavuga tuti natwe leta yuko duhindura amateka mwatwandikiye. Birashoboka aba bantu baraza bakatubesha tugasha tugira ibijuju by'abantu bemerana nabwo ivyo bavuga. Uno musi muri Europe ibyo bihugu byabo
kubera iki bakuyeho imipaka hagati yabo. Umuntu ava mu Bufaransa agatwara imodoka akinjira muri Suisse nta n'ikintu na kimwe bamubajije, nta n'ikintu baguhaye visa Schengen ukinjira ahantu hose, nta igihe cyose nja muri Europe ntanga identité, kandi identité yo muri Canada bakayakira. Mugabo uragenda utanga identité yo mu Burundi ndabiko bayakira, hazokubwira ati nyereka passport yawe, nyereka visa yawe. Mugabo twebwe kubera ko umuntu akaza akakumvisha ngo umunyarwanda kugira injire muri Kongo ategezwa kubanza kukwereka yuko afise ibintu byose binemerera kuja muri Kongo, mugabo tugasha tuvyakira uko nyene, alors que bo iwabo ibyo barengeye twe babituzanamo. Nukuri reka ndababwiza ukuri, nta kintu kimbabaza nko kubona, kandi simvanguye bose aba ba president bacu bagenda bakaja kuririra imbere y'umuntu yivugiye neza ati jewe baraje bambwira ko bafise ubutare n'ibiki kandi ngira njeyo kandi nzobwakira, tugiye kuronka amafaranga, tugiye kuronka ibintu byinshi, nabo bantu nabo nyene bazoronkako. Mukagenda hanyuma mugasha musubira ati rega turiko turagwana vyase, uyu yase kumviriza bimwe wavuga, undi uyu yase kumviriza bimwe wavuga. Birababaje nukuri, umunyafrika ada feeling shame, ada feeling agahinda muri we. Nuko muri twebwe umenga turi destine kuba abantu babacakara, abantu atakintu bazopfa bimariye mu buzima, kuko nta kintu je gushika ino saha nta kintu wozungira ngo u Rwanda ngo rwagiye kwiba muri Kongo ngo rwateye imbere. Iriya aeroport yo Kigali, muraza abakongomani bava Kamembe, amini bava Goma, bava Bukavu, murabaza muri bijya bihugu byacu Burundi n'u Rwanda, abakongomani bose bo muri Nord Kivu, Sud Kivu, Karemi, meme na Katanga bamwe bakoresha ama aeroport y'Ubujumbura na Kigali, kuko nizo ziri hafi kandi nizo ziborohera gusumba kuja Kinshasa. Uvuze ko ndiko ndabesha azambeshutse. Mugabo aho kumva ati u Rwanda ruteye imbere na Kongo iratera imbere indirectement, baratera imbere kuko hari ibintu byinshi abanyagihugu ba beneficia kuri iryo terambere ikindi gihugu cagezeko. U Burundi buravyungukiramwo, u Rwanda ruteye imbere n'u Burundi burunguka. Muga dufise abategetsi novuga bafise mind numva ntukana, ariko birababaje, nukuri birababaje cyane kubona uno musi dufise abategetsi bacu baja kuririra, bibaze kuja kuririra ububirigi, kuja kuririra Union Européenne ngo nize igufashe ubandanye winjira mu bubwa mu bucakara. Ni nko kuvuga ati ingo mubandanye mu nkuri muzu zose mu nkubite mungirira ibintu byose bibi bibaho. Nivyo abategetsi bacu bariko barakora uno musi, kuko ivyo bariko barakora umenga twigira amateka turayabona ariko ntituyigirako. Uyo n'umunyafrika, twarabonye ibintu byabaye muri Libya ya Gaddafi, twarabonye ibintu byabaye muri hano muri Amerika y'Epfo, muri cya gihugu bagenda bakica president wacu banamwishe muri Covid. Twarabonye ibintu byabaye muri Tanzania, yes muri Haiti. Twarabonye ibintu byabaye muri Tanzania. Umunsi Magufuli yavuga ati oro ya Tanzania, ubutare bwa Tanzania butegezwa kuba processed hano muri Tanzania. Hanyuma aba bahora batubesha tukabaha raw material, babigarukana tukaja tubigura amamiliyoni n'amamiliyoni kandi babikuye iwacu, nabo bazoze baratugura nka kujya twe tuja kubagurira. Mwarabonye ibyaciye biba. Magufuli yarapfuye, Covid ngo yaramwishe. Uno musi muri ko murabona Tanzania ahiri. Ibihugu byonyine umenga vyemerewe gutera imbere ni ibihugu bitari mu mwirabure. Muduge hariya hejuru muri Afrika yo hejuru, za Algerie, za Maroc, za Egypte, ni ibihugu biratekanye bameze neza. Nizo nduru twe turiko turajyana hagati yacu, niyo bajyanye birahera. Mugabo twebwe hano baraza bakakumvisha yuko umunyarwanda atadroit nimwe afise muri Kongo. Mugabo akidukolonije, kiriya gihe badukolonize twakoresha amafaranga yanditseho ngo Congo Belge, Rwanda Urundi. Icyo gihe baratwumvisha ko bategeza kutuyoborera hamwe kuko twese turi bamwe. Mugabo no munsi ntituri bamwe. So ibi bintu iyo numva nk'abantu rero bariko baratiza umurindi bino bintu, numvise umuntu hano sishaka no kumuvuga izina, urumva ngo Rwanda ngo gwagiye ngo rukoro riba ngo muri Kongo ukandi ngo ibiki n'ibiki. Ejo urumva biriya bizu biriya bitaje n'amashugwe naco bimaze, ariko twese twurira amadege bamwe bakaza gupfira mu bwato bakurikiye ivyo bizu bikavuga ko ataco bimaze, kuko biriya bizu bikenera abantu babikoramwo, bikenera abantu babikubura, bikenera abantu baja kwicara muri ayo mabiro biba birimwo. Ivyo bintu byose turabirenga ko tukurira indege tugiye kurikirana ivyo bizu nyene bumva muri ibi bihugu vyabo. Iyo reba abonye igihugu cyo muri Afrika kiko kirasa nk'ikiduga ngo kije kuri standard yabo, barazi ko babigenza no gukoresha
ababanyi ni ugukoresha abanyagihugu b'icyo gihugu nyene nukuri reka ngezaho ariko ku majambo ya president Ndayishimiye gushaka intambara icyo ikimbabaza nuko nta mwana wazo barimo bazoja kugwana gusotora intambara uvuga ngo misi yose twumva uburundi ariko uvuga ngo u Rwanda rugira rubateru none uburundi bufise iperereza rikaze ku buryo iryo perereza riha amakuru president agacaza akabivugira hejuru icyo ni kibazo je buri gihe namanibaza sindigera numva president w'u Rwanda canke abanyarwanda babategetsi bahagarara ku mateleviziyo n'amaradiyo ngo uburundi bugira budutere icyo bakora baravuga ati twebwe uzodutera tuzokwivuna uzoshaka intambara ntituzoza no kwirondera ntituzorindira kwa idusanze iwacu tuzomusangiye ari tuyirangiritseyo ati ibyo bivuze uko uwiyumva ariyumva mugabo mu Burundi president u Rwanda rugira rudutere ndabangariye abarundi bake bahaguruka niyo nka baje kugwana bagwana rugira rugutere mupfuye iki bigenze gute nukwiyadukiza bakavuga ngo tugira dutere Burundi kubera uko nyene ko batavuga exactement impamvu ubwo Rwanda rwama gwifuza gutera Burundi mu Burundi naho nyene ibirombwe bariko barakuri koko Kongo yo iritwaza ivyifise muga nta kintu kibabaje muri Kongo uno munsi izi saa tuko turavugana Hydro-Québec uri muri Canada uraza ama company ya Canada ari muri Kongo ino saa tuko turavugana ari karimbu butari hariya abafaransa ababirigi abashinwa abarusiya abo bose batonze umurongo bari muri Kongo muga nta numwe ashobora kubacisha mu kanwa nta numwe ashobora kubavuga ariko bategeza kurondera umwirabure mugenzi wabo kubera inzigo ishari yo kuvuga ngo hakugira ngo atere imbere tubibure twese murakoze rwose nibaza ko ubisiguye neza ataworonka uko bivuga neza gusumba ngaho reka rero imbere yuko tuja kwa dignité reka twumve n'ibitare yaciye aduza ngira ngo yofata nk'umunota umwe usanga yagira ati harakubwira nshishiko ego Andries urakoze kunyongera ijambo abete je nari utubazo tubiri gusa nibariza niwasura kumwongera ijambo Hydro-Québec abete ibintu yavuze hari ibintu contradiction iyo numvise abete yavuze Uburundi n'u Rwanda buko bufise les mêmes problèmes en fait nivyo nari navuze ubwa mbere la surpopulation muganga ngo bazoguma mu ngwano ngo none ahubwo nari nzi ko nariko ndiyumvira ko bari gusangira iyo problème bakayitabira inyishu hamwe urumva sinzi rero icyo ashatse kuvuga ko bagomba kwagura kugira ngo population zabo zacu zironke aho zizosaganiriza none mu kibanza kimwe sinumvise neza icyo ashaka kuvuga kuko mu bisanzwe urwo rugamba bari kurwanira hamwe mu bisanzwe les deux pays code Barcelone problème hanyuma je nagira ndamwibariza akabazo arashobora kugira analyse critique ya CNDD-FDD akatubwira icyo yumvira kuri CNDD-FDD hanyuma kuvyerekeye intuzeye la bonne gouvernance canke icayishimira n'icayinegura kuko mu bisanzwe ahantu abingwanira ndabivuga nukubera haba hariho ibibazo twebwe turabona yuko CNDD-FDD atakintu yashize ko yashikanye ko igihugu kandi nabo nyene barabibona none intambara eske u Rwanda donc guta responsabilité ku Rwanda eske u Rwanda niko watumye l'échec ya CNDD-FDD sinavyumva donc twatubaza nibariza Hydro-Québec niyo numvise yo yumva ashaka kandi arafite numvise kafite iby'imbere urakoze nawe ngira ngo arahava kwishura Hydro-Québec wofata nawe umunota umwe nk'uyu wiwe ukamwishura kugira ngo tuja kwa dignité ego ndashobora kumwishura ariko sinzi igituma sinumvisha ikibazo cyo cya mbere numvisha ikintu kijanye n'u Rwanda ngo CNDD-FDD ngo igwanya u Rwanda ngo kandi ngo bashobora kubana effectivement tu as tout à fait raison abarundi n'abanyarwanda bategerezwa kubana kandi bagomba kubana ariko ingorane nuko umuntu yoca asubira muri kahise kacu none Burundi n'u Rwanda bwatandukanye gute kubera iki bwagwanye kenshi kandi buvuga indimi imwe avec quelque part un accent différent mais n'ururimi rumwe sibyo ibyo nabyo byo bituzana gushika uno munsi tukamenya igituma hari ikintu cyabaye hariya muri karere kiwacu kandi ni ikintu kiri documenté tout ça c'est-à-dire il y avait un système en place muri karere rero muri bya bintu bitatu nababwiye
c'est-à-dire avoir un espace vital où tu peux amener tes troupeaux, où tu peux avoir aussi une population. Avoir des terres, donc pour que tu puisses pouvoir vivre et nourrir tes enfants. Et après, les ressources, c'est-à-dire essentiellement job byose ubufashe. Icya gatatu ni uko info waganjije abo bantu bose uca wiyita umwami. Uca wiyita umwami ukaba n'umuntu mukacugira n'indi sub category yitwa y'abaganwa ngo bavukana imbuto ainsi de suite. Ibyo rero nibyo bituma uno munsi abantu bagwana. C'est-à-dire quoi? Nuko tugifise abantu bamwe biyumva muri bo ko bobo bagene bantuka c'est comme novuga ngo ari bo bonyene botwara badatwabwa. Aho naho bibandanyije gutyo urumva ko abandi nabo baca bavuga isano sofe pa. Nibyo ndiko ndavuga hari abantu nicyo kimara amakonfi urumva. Abo bantu rero biyumva bavuge mu izina. Ndiko ndabavuga muri rusange n'abarundi n'abanyarwanda. Aricyo ndiko ndavuga nabi. Ikibazo nabajije nuko utacumvise ubwa mbere nakubajije kugira appréciation analyse critique ya CNDD-FDD. Ils ont échoué sur tous les points. Ah, OK. Donc si moi je ne suis pas comme vous on dit partisan ou quelque chose non parce que à la fin de la journée lorsque moi je parle avec mes agents je demande le bilan. Non me dis pas combien d'appels tu as fait. Qu'est-ce que tu as pu vendre? Donc, il y en a tout un bilan, est-ce qu'on est fiers? Si eux-mêmes ne sont pas fiers, bon, après ça, on peut passer à autre chose. Mais l'échec n'est pas un problème. L'échec devient un problème lorsque tu t'habitues à cet échec-là. Lorsque tu ne te soulèves plus, lorsque tu ne te bats plus, nous, on va échec. Je ne crois pas qu'on a baissé les bras. Nous voulons que notre pays soit mieux. Et cela, peut-être nous des responsables. Donc j'espère comme tu as dit c'est bien. Lorsqu'il y a un territoire où il y a plusieurs populations et qu'une des populations s'estime mieux apte à diriger, à la fin, il y a certains qui développent ce qu'on appelle un complexe de supériorité. Avant de développer un complexe d'infériorité. Ibyo rero nibyo biriko birabari mu karere ubumvishe n'abantu bakokeza nano muri aya manambara yo muri Kongo bamwe bigira apa ngo nous sommes pas comme eux ngo ce sont des sauvages ngo bajya abantu ngo basige bagimbwa ngo bagiye Burundi ngo imbwa z'imwaro zose ngo zaheze ngo urumva pour montrer comme quoi bariya ce sont des indigènes umugani w'abazungu kun yatu divisé en deux catégories ngo les indigènes et les évolués ibyo rero basogokuru bacu babibayemo bari abaévolué nibo basabye indépendance et je vais te dire la vérité abaévolué benshi bari muri catégorie imwe yari y'abatutsi nicyo gituma nabo basabye indépendance bavuga ngo uyu muzungu none twamenye ibyiwe abazungu nabo ngo nuko bacha bafata ya population qui fut négligée pendant longtemps ngo murazi ngo burya ngo ni mwebwe muri benshi ngo kandi twe twemera démocratie. C'est ainsi que le conflit a commencé, c'est ainsi que le conflit continue. C'est ainsi que la plupart des populations, la loi du nombre. Alors, oui, au nombre, on peut toujours en parler. Je me demande toujours qui a déterminé que les Tutsis sont 15% et que les Hutus sont 85%. Sur quels critères? Est-ce que ces critères sont toujours à l'heure actuelle? Est-ce que c'est quoi? Donc, on peut remettre en question tout ce que nous vivons. Mais à la fin de la journée, au Burundi nkuko wisi yabivuze n'u Rwanda bizobana kubera il y a pas un territoire qui va se déplacer abarundi n'abanyarwanda bazobana. La seule chose maintenant c'est quand nkuko nababwiye n'abongereza n'abafaransa bagwanye imyaka 100 uno munsi none batemberana murakoze ni bitari wanyuzwe Ego ndanyuzwe. Okay urakoze muri commentaire ihangane dignite gato manze nshisha amaso harwo usanga abantu batukebuye muri commentaire witwa Mickey Boss agira ati CNDD-FDD na RPF ati zarakundana gushikaho nkuru nziza ya reconnaissance nomologue Rwanda na son grand frère ati de temps en temps nko ku ma panel internationaux ati bahuriye ko nkuru nziza yashavuga ati ntaco nongera ko kuvyo mon grand frère yamaze kuvuga. Ese ivyo bintu iyo birama witwa Mago yagize ati none AVC ni Alzheimer gahagera baza katari we Alzheimer ati ntaye time yagize ati yuhagera avuga propaganda ya Paripe Hutu reason ziwe ni shortcut nibitare yagize ati ikibazo cha connection nibaza ko yari karavuga igituma yamanutse akavubu yagize ati sinibaza ko ari umuntu yifuza intambara abatari bake twarayibonye ahubwo benshi babivuga kuko bifuza impinduka mu gihugu kandi inzira
isigaye yonyene ari intambara kuko abatwara atazi ibiganiro zobahuza n'abarundi bangajwe berekwa c'est mon point de vue. Okay, urakoze gose. Intaye time yasubiriye ati please Andris ndagutakambiye uturinde propaganda ya Paripehutu ikorwa na Hagera please. Nuko Aloys ntaki yagize ati Wilson icambere nibaza ko neva mu kuvuga bategwa ari via proxy ya Red Tabara dukwiye gusesangura Horatio ya Kigali na Red Tabara. Kakabiri ati CNDD-FDD gusaba ko basubizwa ba Niyombare etc birashoboka, izo nizo condition za Kigali, izo nizo condition za Kigali turabira ikibazo ngaho apana ucamplify. Naye time yasubiri ati Hagera hagarika Paripehutu propaganda. Gusa jewe sindamagirije ngo Hagera yatubariye propaganda ya Paripehutu, mugabo ibi byo kuvuga ngo hari abantu ngo bigize ko ari bo gusa batwara ngo hanyuma rero ngo abo bantu reka sinokubwira ngo ntibemera gutwagwa ngo bamane akagayo donc complexe de supériorité. Ivyo bintu naheruka kuzumva mu bantu bavuga ivy'akahise ko yari yo nyigisho nyamukuru y'abitwa ba Gitera, bitwa ba Kayibanda n'abandi. Ivyo bintu rero urabigiza hirya kuko je nibaza ko igikuru Andis ibyo mvuga byose ndafise ama reference ndashobora kubibasangiza n'ibitabo n'ibyanditswe mushobore gupinga ibyo bitabo apana jewe ndafise ama reference ku bintu byose mvuga. Ariko ibitabo bivuga ivyo tutazi kandi ari ibintu twibereyemo. Rega nk'ibi vy'ibitabo vyabaye Yezu Kristo turavyizera kuko ibintu twasanze vyabaye kera. Unagira ati Nazareti bagize gutya ukavyemererwa. Nayo ibintu twibereyemo abo bantu bumva batemera gutwagwa ejo bundi babuyoya bagize gutya. Rego buri kuvuga abatutsi naho utabitobora ni bimwe bavuga cy'abarundi buri kuvuga abatutsi, ariko ejo bundi babuyoya bagize gutya bati nukuri nimba ari uko bigenze reka tuganire barashikiriza batodo commandement ametero prise. Mugabo aba bahari rero bobo ngo bigorewe bo bemera gutegekwa ngo bakagira gute ko umuntu ababarira ati ibi bintu byose byarapfuye nta gitoro ntaki tuganire turabe uko twobigira bakavyara. Yewe izo propaganda jewe nanye ndazise iza Parimehutu igeze i Burundi baca barahinyanyura gusa yitwa Paripehutu P na M. Nuko dinyite ndakuramukije mushika nta ari cyo bagira ngo tuyagire. Ariko mu ndindire gato ibyo uvuze kuri Parimehutu ni Burundi hari indi parti yitwa Aprohutu muri kiya gihe, ariko mwe ntimuyivuga cyane Meputa yari ihari. Yandi mvuga abantu benshi baza amateka y'u Burundi yari ihari, niyo yagenda no muri ONU yari ifite n'abaserukitsi yitwa Aprohutu. Yego genda kwiraba ndari kunujya mukanya ndaba muri DM zawe. D'accord, merci. Ngira no bandanya yahejeje. Yego bandanya wowe wa Aprohutu bwigere yumva meze gute mbere yuko tuyagira ibyawe nawe. Aprohutu mbego yamavuga je ndakubwire ibyo bya hydrogen bisiga bingora kumviriza. Parfois aravuga ibintu iyo ndiko ndamwumviriza ndamushira mu mbashwi y'abarundi benshi bakubwira kugira ushobore kubaha umwanya wo kubumviriza ko bazi ibintu byinshi. Sasa je nempa usa n'umuntu devia icusha ikibazo ukatangura gusigura ibintu byinshi uvuga kugira uvuge kuzi information nyinshi. Ivyo n'abarundi kenshi barakunda kubikora. Untunge gato ndaguciremo je nabigeranije na nyene urugo babarira batikora mu mufuko doherasiyo akaba natanguye turabona bya geography turabona ibi vyatwinyoni cyaka bahintuze ifoko tugende guteranya kimwe ni bibiri tukaca dutora inyishu nibi rero vy'ubuvuga tuti umuntu ya Amerika arihaya ingwano ni kubera iki akire kuzenya ba Alexandre Rograt ntuzenya abantu batemera gutwagwa ni nka diversion ariko urantunga niko ndavyumva. Ari diversion problem. Ni diversion kuko ufete ukuntu ndamubona cyane ashobora kubavuga ati jenza amakuru menshi hanyuma kumva umenga araciye ubwenge mugabe cyo yibagira ni kimwe aragera igihe wenyene aja kwitsinda wenyene ubwiwe yari karavuga ngo sendede barakundana mugabo ntaja kuvuga rari butira aho yabereye akaca atanga karoro ngo batanze mushahidi bamutanze n'ivyo bamutanze bagikundana ariko bakayumva afise ama passport yande kayumva sirikira ama passport y'abarundi bakaregeye basikira n'ama passport y'abandi basikira n'amavuze bayahawe nande. Iyo umuntu ari karavuga urumva arakubwira icyo ashaka kuvuga mugabo ikindi akagikunyegeza ni nibi mubona navyo nyene donc bica bijana nibi
untuze Wilson yavuze. Wilson ariko aravuga ngo yabonye ngo baja kuririra abazungu. Me baja kubarira iyo babakeneye. Muri 2015 ntuzi ko biyamirije abazungu bose yuko batabakeneye mu gihugu. Iyo babakeneye barabavuga. Iyo batabakeneye barabarika. Ico mvuga ni kenshi ni ubwo byo bintu byo kuvuga d'abord je reka mpere kuri iyo titre gusa kuko kubivuga ko sibidi iyo bariko baravuga intambara bijya byerekana ikintu ca mbere kibonekamwo n'ikintu citwa ubwoba. Ninka bya bindi kera bahora duteranya n'abantu ziti mugwane nanaka mukiri bato. Bashitangura kuvuga ngo nimutubanguranye nani muragwana tubanguranye nimutadufata turize ndamwisha. Ivyo gwana nimba bishoboye gwana. Bijya rero ndabibonamwe ubwoba nico gituma aja gutabaza ati nyamara mutaravye neza ingwano y'akarere shobora kwaduka. Nyamara mutaravye me mu mutima wawe wumva yuko uwo muntu niyo yagutera ashobora kukwirukana. Niyo ntuze ndabibona mu icambere. Ariko mukindi kintu novuga ko kuri ivyo umuntu yavuze bavuze numvise Wilson ariko aravuga kuri ivyo by'abambasaderi. Burya politique ni ikintu kinini, c'est vraiment quelque chose vaste utegeza kwanaliza. Nk'umuntu yovuga nka Zefire ndamuzi yari noze chef protocole ajwe kuri Domitien Ndayizeye. Me wibaza ko ari comportement afise yari umuntu sociable nibaza iyo bacishije make. Mugabo iyo umaze kuja muri politique personnellement soit uraronosa ukavuga uti ndahevye ubutegetsi. Mugabo iyo ukiri mu butegetsi je mvuga ati yakoze akazi kiwe uko yatezwa kugakora kuko uwa serva ninda servarometre rometre ninde no ubutegetsi. Kuvuga rero je sinogira commentaire kenshi n'umusi warimwe kwa bajya ba ambassadeur canke kibakiri en fonction du tout parce que ufise ishingano ufise obligation aussi longtemps kutararonosa kuri ivyo bintu yo kuvugira leta korera. Hanyuma ndashaka ndakubwire bajya ba ambassadeur bose ubona iyo habaye amasession yo hagira haba muri Nations Unies haba hehe bose badungika kuriye baja kubaza mu gihugu bakababwira bati tuzofata umurongo uwahe, bakabarungikira umurongo bategezwa kugira ko mu kugira baje gushikiriza ijambo. Ivyo rero Zefire yasomye ivyo bamurungiki umunwa niwe mugabo siwe yabivuze plutôt siwe yavyanditse. Ni bose iyo utanditse kirazira n'umusi warimwe kuja muri kugira deba muntuze muri Nations Unies utabanje gusaba avi muri leta iwanyu. Urazi ko ivyo vyakuye ambassadeur wa Suisse yari umunoze yari umwishwa umukuze wadakugarika nivyo vyamukuye. Ntiyagiye gupoza la question aja kuvuga aja gusanga yashigikiye Pakistan aho gushigikira Inde. Ivyo byaramuhitanye. Donc ikibazo dufita muri sous-region gikomeye ndabibabwiza ukuri ni ikibazo c'amacakubiri. Ni ikibazo c'amacakubiri camaze kwinjira mu bategetsi. Abategetsi bakaca active igihe cose bumva kija kubagirira inyungu. Ico gihe abanyagihugu n'abantu boroshe abanyagihugu ushobora kubabwira ati gende mutemane baragenda. Ubabwiye uti hagarike barahagarika. Kandi ugiye kubabaza barakubwira ati twarahenzwe. Nukuvuga iki ninda afise imbaraga ufise imbaraga n'umunyapolitiki. Iyo rero imisi yose udashoboye kwishura kubibazo abanyagihugu basaba wategazwa kubazwa ati mbega kubera ko utatwabuze igitoro, mbega kubera ko twabuze ibi, mbega kubera ko twabuze ibi. Iyo ubona atanyisha ufise uja kuvuga ati ariko rero mwibuke ba bantu batugira kwa kundi kubera iki siri tuko ivyo bihugu babi gifise novuga nka blessure itarakira. Bakaca bavuga ati nyamara ibi byose nta bandi bariko batubuza gutera imbere. Baca baronderera ubitera inyuma bamuronderera handi kandi uwo baja kurondera n'umuntu baja kuraba yuko abanyagihugu bashobora kumwumva. Ikibazo rero tukuvuga ni ariko numvise ntuzarika arasigura ngo ivya population. D'abord la population jewe sindi mu bantu nemera yuko ibihugu byacu bifise population nini witeye ubwoba ditu. Ico tubuze uko tujera, tubuze politique yo gushobora kuorganiza ukuntu abantu baba. Naya handi je sinemera ko abanyagihugu baraba benshi gushika barengera igihugu cacu. Je vous donne un exemple. Hajya mwakijya gisagara ca Bujumbura coshobora kubamwo naho ufata amakartier ngaha hariho politique ya ishobora kubesha abantu kubona abantu bubaka abari ngaha benshi bari Burayi. Mugabo nta na hamwe umuntu ashaka kuja kubaka villa aja mu misozi akaja kuba wenyene. Mugabo nimba ushaka kuja kuba mu gisagara uba mu appartement. Mugabo iwacu nimba umaze kubona umuntu wese arubaka akagira clôture agatwara ikibanza cobayemwe abantu 100. Shobayemwe abantu 100 agashiraho n'ikibanza c'amashurwe agashiraho n'ikibanza ciki.
sinemera na gato yuko abanyagihugu barashika aho barengeye igihugu tout simplement nta politique dufise yo kubikora ntayo dufise hajya mu uwo kwakira za Buyenzi akabubaka ama appartement ari politique y'igihugu uwo kwakira za Mutanganoro aho usanga umuntu afise presque hegitara bamwe wenyine kavuga bati nimba ushaka rero kwibana genda ruguru ushireho vira yiwawe bose ngabanyagihugu bose bashaka kuba mu mavira baba ruguru uhasanga ari banga muga twebwe iwacu wowe uzokwama wokipa Truwazar uri wenyene ngaha Truwazar ukatrezar zibamwe amafamilia arenga 100 ukambarira yuko ngo turagize ngo tufise ngo ikibazo ngo cango ca population nasi population dufise tubuze abantu biyumvira uko bateza kuyora igihugu ivyo rero biri mu secteur menshi kubera ikintu kivyorianta c'est la politique mugabo aboje bose baza muri iyo politique baza bakubwira ngo ivyabaye 72 ngo ivyabaye 93 ngo ivyabaye iki jamais nta muntu numwe qui pense yuko yumvira ati mbega igihugu mu myaka 20 kizoba kimeze gute fatiye kuri population fise abantu no babeshaho gute no bumvisha gute ko bashobora kuba mu appartement ushatse kubaka inzu yiwe akagenda muze kuko politique y'igihugu ni prima kurusha ivyo umuntu ashaka malheureusement ni murabe nizi debat zose tugira turacavuga iki turacavuga ngo hariho ngo abifuza ngo abibaza yuko ngo gutwara ngo ari bo babigenewe kandi uwo muntu wa murabo ugasanga ni wavuga ifaransa cishuka kubwira n'ibitabo yasomye mugabo mubazo uti ariko ikibazo by'ukuri ufise aciye imyaka 70 ingahe ari ivyo bivugwa nimba uvuga yuko na CNDD yananiwe ti propose quoi wumva guproposa kwawe wocu guhera kuri ivyo bintu ngo hari habibaza il faut dépasser ça nimba waraciye ku ntebe y'ishuri ivyo bintu abantu nibabidepasser babirengere et moi je proposerais kuri abantu nyene bari ngaho accepter yuko turavuga mugabane accepter yuko mutaba muri politique mutaba indorerezi nimba mushobora nimba warize ivyo ari byose yari karavuga ndumva kababara bafise ubundi ariko aravuga urashobora kuvuga atafise appartenance politique ariko je sinemera yuko abashoboye gutwara bava mu bwoko bumwe canke abaciye ubwenge bava mu bwoko bumwe mugiye uri kurabaraba abantu benshi bose uja gusanga batwawe n'amaranga mutima swate ivyo umwe yababwiye bifatiye n'ubwo karimo ubundi vyamubwiye muga nta muntu arigera avuga ati reka niyambure iryo kota abantu bariko barebo mu bwoko bwanje bafise mbona yuko n'igihe batwaye atasho bamari no mu myaka yahera n'abandi batwaye atasho bamari cette fois-ci abantu tuje hamwe turonderane mu makote yose mugabo twiyumvira iterambere ry'igihugu mais on va parler les morts jusqu'à quand on va parler naka yarandiye jusqu'à quand kandi ugasanga ndiko ndidogera gwasa yagiye mu ishamba yaragwanije abatutsi yumva ko bamureganije ikibazo ciwe carangiriye aho ikibazo ciwe yaragihejeje nico nyene kuko abantu yarabakuyeho CNDD yarabagwanije n'inkoho yarabahejeje kubera iki mutokwiyumviriza inzira zo guteza imbere igihugu ivyo rero sindabirondera mu bamuze mu babikoze sindabirondera mu bagize uruhara gukwanya abatutsi sindabirondera mu batutsi bagize uruhara gukorera ikibi abahutu no darondera muri abo muri mwebwe mubona yuko igihugu y'abasendeda atacu yadutembeje imbere y'abana na za iprono zitige ziteza imbere igihugu none twame turiko turarira afanso nimuze tuje imbere tuvugane mwese abari ngaha kuko numva tuvuga politique mugabo tukidogera abari muri politique alors mufise imyaka mufise ubwenge nimuvuge muti okay ubu turi ngaha twumvikane wewe ivyirindwi na kabiri nta muntu wanyiciye wewe 93 ntawe wanyiciye uwabikoze nabi hanigwe mugabo twavanse duteze imbere igihugu cacu kuko niyo twateze imbere igihugu ndababwiza ukuri ibi by'amacako nta numwe azobibona je vous donne un exemple ibintu abari ariko aravuga tu parles des histoires z'amacako biri zabanje abana babaza rohero babaza Mutangano personne nta numwe uzonamwumva mwe muri izo histoires utabafise iyo myaka utabafise imbaraga mugabo tukabandanya twidogera ngo aba bantuze ivyo bakoze nivyo nyene alors avanso nimuze twavanse tuvugane ikintu kiri concret nimba dushaka kuko ushaka guhindura ibintu uja muri politique alors naho ngerageza naho je ndababarira nimwiyorganize mwebwe nyene vous débarrasser de ces histoires abantu bose bagushira k'ivindwi na kavice na gatatu vyiki et avanso pour construire notre pays merci yewe ndagukengurukiye rwose byavuze ni byiza rwose ndavumbana n'abantu bari kenguruka hari n'ubunyandikiye ati uwo muntu arayagaye sinzi ico yarashatse kuvuga no kurakoze rwose mushinga nta gusa unyibukije ko ubunya dufite ubutegetsi ubabaza utiye utigitoro bimeze gute ibintu by'ubukene bimeze gute imiti bimeze gute n'ibindi ivyo rero hakubi kwishura ataho twavuye ntuhazi wewe ati muribuka n'intuza
ngivyo rero ivyo bita kweshapa ikibazo ubu rero ari Kongo ari n'Uburundi basigaye bafise iyindi shakatware iri magique bati Rwanda rwaradukoreye ibi bitakabonetse twarigorewe reka untunge Hydro-Québec mvuga akantu nabonye ko sinzi ko ari cegera c'umukuru sinzi wa vice premier ministre je crois ashobora kuba nihenze aherutse kuzana budget y'ingene hazohimbazwa umwaka mushasha na Noheli amamiliyoni n'amamiliyoni atabarika ayo rero bakagenda bakayaninahaza rwose nta uvyanse ariko baza ubutunzi buhenutse mu Rwanda rwaduhemukiye ntubishobora nuko Hydro-Québec ngira sinzi ico yagira kwishure hanyuma tuce ndabamenyesha yuko ndabona request zibiri mugabo ntazo mbona iyo nduze ngo ndazirabe zarizo ukaba rero wagize request ukabona sishoboye kukuduza niwandike muri commentaire uti nagize request nshaka kurungikira invitation urabe kuyibona nivyo nabonye umenga bisigaye biri pratique nuko Hydro-Québec duga kwijambo ariko hari umuntu yitwa ku mucamo ndamubuze kandi aganira neza ndamubuze iyo yaciye niyaza araheza rero asabe kuzenya niko Hydro-Québec duga kwijambo cyo urakoze Andis dignité urakoze nawe burya rimwe na rimwe uravye neza ntidutandukanye ku bintu byinshi oya kwa amajambo uvuze mu kanya ntabo yagwanya pe hari ibintu biri vrai mu byuvuze kandi effectivement twebwe nk'abarundi hari ibintu tugomba kudepassa pour le bien de notre état pour le bien du Burundi mais il y a la réalité aussi niyongorane il y a la réalité est que umurundi yo ashoboye gufungura iyo umurundi afise accès ku novuga kuri santé éducation ku le basic umugani wa Masongo ntuza ngo les besoins de base physiologique uwo muntu iby'intambara abirabira kure hari umuntu ariko yavuga ejo bundi ngira ngo ni Gabriel ngo ninde ugenda kugwanda muri Kongo mu generale ama container ari quelque part ariko araza iyo ntamba niyo igwana yo guma yiyumvira ama container ego effectivement c'est vrai on y officie ibintu ugwanira il est très difficile d'aller te lancer dans des aventures sans novuga suicidaire urumva donc abarundi tuzobana fin de fin mais nkuko navuze il y a des réalités hari ibintu twabayemo twaciyemo hari amatroma ataraba tout à fait novuga évacué kandi ibyo nabyo si generation imwe cyangwa zibiri bizoza pole ikigoye kenshi muri bene wacu nuko bagira ngo ni twebwe twenyene twaronse d'hotel conflit aho abantu babicana bapfubusa none hari umuntu yibuka ukuntu muri Irland du Nord abaporo bagwana n'abakatolika uno munsi muracyumva ijya ntambara none mugira ngo ni kwa bose bagiye batakibaho non à un moment donné ils ont su que se lancer des bombes et des grenades ça ne sert absolument à rien. Et en tant que société baci bavuga ngo reka tubishire hasi tubane mu mahoro kandi babanye mu mahoro ça fait quand même longtemps reka ndakubaza ikibazo kimwe je vais te poser une question est-ce que none uvuga ngo barateranya amabombe ivyo babitubwiye l'histoire tu peux oja no ni burayi baritanye n'abafaransa baragwaye n'abandi mais wowe kumbwira ngo biraza mbwira igihugu cyacu donc nikiraba baragushika wumva ko ivyo bintu kwiye guhagarara by'ukuri tutabishanye ubona yuko hazoba ari ryari hazoba hageze ryari kugira twiyumvire iterambere ry'igihugu ingaruka rihimbara bose base wumva ari ryari aho hazogera ni ryari okay urakoze cyane kuri icyo kibazo hari ikintu jewe mvuga kenshi hano babyita novuga changement de mentalité ariko si benshi bacha bifata nabi ngo hagera ngo wemvita ngo gouvernement abambassadeur ngo kabazana muri iyo changement de mentalité yawe ariko un changement de mentalité doit s'opérer imbere ko une population yifata en charge un changement igomba kuba uno munsi ikibazo kigaruka ni abarundi none barahindutse mwibaza abarundi ba 72 ba 88 ba 2025 baracafise za ngorane nyene il est forcé de constater que oui turacyafise za ngorane z'abazuru turacyafise za ngorane zo gusuzugurana kandi ibyo siko ndavuga ngo ni bamwe idro kinone je vais te dire avec sincérité tout au monde je n'areka ndakubwira non non aho yarindira idro kinone kabisa wabavuze reka ndakubwira ndiyambiza
ngo niko yambitsa oya reka ndakubwira ikido oya Jason yawe ya vraiment ngiti kintu najamo muri kamera idoro kidone kabisa aho nawe uratukana oya reka ndakubaze juste là kuko nawe wabajije umuntu reka ndakubaze umusato jane kugira duce do umwanya bandi je shaka ndakubaze wavuze ngo marerezuma ngo abantu ngo ntibarahinduka rero ntibaragirana idoro kino ahantu hose wasomye ibintu byose uba warire kugira abanyagihugu bahindurwa n'ubutegetsi c'est la politique ihindura abanyagihugu haba hariho politique y'igihugu ivuga iti cette fois-ci umuntu yitwa umurundi n'umurundi kandi pa kubivuga gusa ikanabigiramwo ikabikora ikavyerekana ikarondera iterambere rifatiye ku gihugu cyose abanyagihugu bose bavyibonamwo ico gihe kumbwira yuko wewe warabaye kuva wakaba kubera iki abantu bagirana conflit uko ikintu cerekeye amacakubiri yaduka ari uko hari ikibazo ca politique cela montre que ikibazo c'amacakubiri kizahora na politique ni nayo ikirangiza iyo rero mbwiye ngo abantu ngo 72 ngo baracafise ivyo abo nta uzobaheza n'abafise bashobora hariho n'abandi bantu bameze uko mugabo lo minimum ukabuza iki umuntu azompora ubwoko ndafise aho nitwara ndafise uwundenganura ikibazo nico naye handi nta societe nimwe tuzobamwo itazokwigera igiramwe abantu bafite ivyiyumviro biri radical bishobora kugira nabo gondi ivyo byamaho nibisanzwe nta societe nimwe dignité yaba ufata umwanya kumva kingira ngo twumvikanye ibyo uvuze nibyo nangiye kuvuga il doit y avoir une décision ferme ya leadership ya kila gihugu ikadesida ko igiye gufata un nouveau cap ibyo nabyo oui c'est politique mais uno munsi ndagarutse kandi il est forcé à constater ko bari abantu bari ku butegetsi badashaka guhinduka et il est forcé de constater que la population ça n'accommode pas mal nyongorane nivyo kituma ndakubwiye le changement de mentalité anguriraho lorsque tu vois une population qui est amorphe passif ibona neza umengo turabantu turi des moutons qu'on amène à l'abattoir on est tranquille hein? On y va tout ça c'est ça qu'on y va hein? On y va donc ibyo bintu rero wewe nanje turabyumva kumwe il faut une décision politique bien sûr qui doit venir et nous donner un cap nouveau en tant que peuple en tant que société en tant que Burundais ibyo turashobora kubyumvikanako utayiguhaye bigenza gute uragwana none sakubye ibintu by'amakonfli nuko bigira ugira ngo none bahindura gute igihari niki uragwana akunesheje uremera ugaturiye ariko ubonye nawe utsinze nawe ukacishe implementinga iyo ntuza ibyo byumviro byawe mais sinon ibyo bintu à la fin de la journée bizohagarara il y a une personne qui va gagner et il va mettre sa politique en place et ainsi de suite on va créer une nouvelle société murakoze okay murakoze namwe reka turakuma tuganira mugabo Ntwari Mathias niwe yakurikira Ntwari Mathias woduga kwijambo urakoze urumva nanye yana ko ndumviriza ndiyumvira ndavuga nti hagera arafise ukuntu aravuga neza akavuga ati foko dunyishu abanyagihugu barashafise byavyumvira mugabo ariko abanza kubicisha kure akavuga ati hariho byinshi twanza gukemura hariho byinshi by'ibibazo twanza kwigisha hariho byinshi urayibona je kuganje ngo ko abarundi ubwo gwego abo je ko ndavyumvira yuko dukiye kuruvako kandi cyo gukemura iyo dukemura nibi cyo dukemura ni nibyo dukeneye ni cyo gukemura ngo urabona ngo 73 ngo abato barankanye ngo abato barankanye ntaho ntasuzo bishobora kuco baramaze kwankana nishobora kuzobakundanisha ariko toshobora gukemura ikintu kimwe twebwe toshobora gutoranyisha ikintu kimwe abarundi fateka nko kuva kuko 18 kuduga toshobora gutangura kwiyumvira duti twebwe shaka ineza yanje shaka igihugu cyane shaka gutoretera mbere ryanje shaka iriki akaba umurundi wese byari byabaza umuntu ariko tubazanye kuvuga ati none gute bimeze gute kera avuga ati imbuto bakaterana imbuto bakaganira ibintu by'ingene bimbura by'ingene bashoreranira by'ibyo baganira inyungu mugabo tuganira iki tuganira uramuzi yaje kunyica nze yarangwanye none ibyo byerekana ko ari intwaro tugaza rero tunaganira iby'inyungu ibintu by'iterambere nta bindi bishaka kuganira ngo urabona ngo 73 urabona ngo 94 urabona ngo ntuzeyi oya umwese afahagaze duhera aho duhagaze benshi twarabibayemwe abo bahutu abatutsi abo baki bose aho bari bose nta utababaye nta waryohewe ubu rero dukeneye abantu babazanye bati none mwe ko byose tusinyungiye mu byo byose nabuza kumbwira ngo ushaka ngo urabona ngo abantu babaye abo bazokama bazona mugabo dukeneye abantu bazima baje muri uwo mugwi bavuga bati ubu nta bindi twe dukeneye inyishu abo dukeneye ibyo nabaye cyangwa ibyo wigeze
hama byo kuvuga ngo hariho ngo biki ibyo baza katawo byibagira kuvuga ngo by'ubutungane by'ibiki n'ibintu biri imbere ariko hanini iya hariho nk'ugwaruka hariho nk'abana atacene bagirizwa atacu bafise muri byo gutungana atani cyo bagize iki urabibona usanga barakeneye no kwiberaho atarakeneye ibyo gutungana atari nabyo byashana imbere kwanza kubaho umwana wajuse nantuisi naza kumubaza gutungana nta nubwo nazi gutungana bwande bibiki usanga bimugwa mwana bose 2000 2020 2024 yana mugwa no gutungana uwo namubaza bwaribo ariko bakeneye kubaho akeneye iterambere akeneye kubaho rero tuzo kubaza cyambere